ibi rero ayo masoroga je nizera yuko kuri muri CNDD-FDD yakuramwo bagakuramwo iryo jambo baracaratuvunye. Ndibuka narigeze kubibaza umukuru w'igihugu turi mu Bubiligi muri 2022 ndamubwira nyakubahwa president hariho hamasoroga tajana n'ibi bintu mwe muri ko muravuga. Ntushobora kuvuga ngo ntukora ko njaho ngo caratuvunye ngo bivuge ngo abantu babigire ikintu kintu ngo uvuge ko dushobora gute ntibikunda, c'est pas possible. Hariho ini partie de la population baca baba frustre, abandi nabo bagaca bumva ko bamwe bakumva ko bikoreye igihugu abandi nabo kibikoreye. Murumviye nunze mu gihugu rero aho usanga bamwe umengo bikoreye igihugu abandi nabo kibikoreye, ingaruka mbi zavyo ntabwo bushoboka. Tugerageze vy'ukuri dushikibanza abantu bize cyangwa bafise ingabirano y'ubwenge, kuko erigiyo ingabirano nayo nirabaho y'ubwenge. Abo bantu bahaga ikibanza mugabo umuntu kubera yarashe kubera je ne sais pas ukaca umva ko mengo nico kintu cyonyene gishobora kudetermina ko igihugu gishobora gutera imbere. Oya ntibishoboka. Oya buryo umuntu wese uvuze iguma navuze ingoma, uvuze umuduri avuze umuduri, uvuze ikembe avuze ikembe, mugabo twe duhurize gutuma igihugu gitera imbere. Umuntu arashobora kwiyumvira ukubaho kubumwe bw'abarundi bwagiye mu bitarbo ko mu by'ukuri bwashoboye kudufasha cyane gushikira ubwo bumwe. Jewe novuga ko abari bahari ico gihe babigize kubera nkeka babonye ko hari ibibazo mugabo babigira mu by'ukuri batavyemera. Bamwe muri bo ikimenyamenya nuko inyuma y'imyaka 2 haciye haba injyane ico twise la guerre civile mu Burundi mu 1993, mbere n'inzego ziragira ibibazo z'igihugu. Murazi yuko wari yatowe muri demokrasi nabo bafashanya bishwe, hanyuma gaca hakurikira ubwicanyi butagira izina buvuye kwa banyepolitike nyene. Ugiye kuraba ibintu biri bumwe muri rya charte y'ubumwe bw'abarundi biraboneka neza yuko mu bisanzwe iyo babishira mu ngiro uko byari ibintu by'akamaro. Mugabo kubera abarundi dufise ikintu bita hypocrisie, uburyarya, cyane cyane abanyepolitike bavuga ibintu n'umuntu wa mugabo bakabihakanisha imitima yabo n'ibikorwa byabo, biraboneka neza yuko ivyo bibazo byagumye biriho. Turafise ibitabo bitari bike. Ibitabo dufise duhere kwibwizwa shingiro. Ibwizwa shingiro riragaruka kwa ayo madokima yose nashikirije navuze. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri ni bitabo igihugu kigenderako arico twita vision, imbonoka zoza 2040 2060, imyaka 35 15 ya mbere na 20 ikurikira. Finalité y'iyi vision donc indunduro ya byose y'iyi vision nuko igihugu coba gitekanye kandi umurundi wese akaronka icyo afungura kandi akabaho neza. Ariko tuvugishije ukuri uravye ama indicateur ari mu iyi vision biraboneka neza yuko n'ukuri turi ahantu habi mu bintu bijanye n'iterambere. Mugabo kandi turafise n'ibindi bitabo biza gushira mu ngira arico hitwa peine de réviser cya gitabo c'imyaka 5. Hariho n'ikindi cyo kugwanya igiturire citwa stratégie nationale de lutte contre la corruption. Hariho n'ikindi gitabo citwa document de stratégie pour la stabilisation macroéconomique. Ni gitabo naco ni gihambaye cyashize imigambi kanaka mu myaka izorongwa mu myaka 2. Ivyo bitabo byose rero ni bitabo byerekana yuko mu vy'ukuri twariko turagira iyo tuja, twariko turabona ahantu tugomba gushika. Ariko rero ivyo bitabo kugira ngo bishoboke birafise ibintu nyamukuru.
ibyo kandi biri mu bintu biza gutsimbataza ikintu cy'ubumwe bw'abarundi. Ariko kandi ibyo bitabo byonyine ntibikwiye, kuko ibitabo byamye bikorwa, byamye bigigwa, byamyeho. Nta muntu rero yohava aja ngaho ngo yiyumvire yuko, ndabibutse yuko intambara ihagaze mu 2005 habaye inzego zatowe n'abenegihugu, hanyuma twarashizeho ikintu bise CSRP ya mbere, CSRP ya kabiri, n'amadini twari dufise baraduhebera n'ibindi. Mugabo nticyabujije yuko mu mwaka wa 2015 kubera abanyepolitike bigenje uko bigenjeje nyene, mu mbabarire hari abatavyemera, mugabo byarabonetse yuko abanyepolitike batabyifashemwo neza. Aha ntibave mumbaza ngo ni bande canke bande, jewe abanyepolitike bose mu Burundi bafuna ko ari cyo kimwe. Umwe wese avuga ati jewe ngomba kubuguma ko canke ubundi kabuja dogozwe ntari ngorane. Mugabo nagira nibutse ikintu kimwe, muri politike hari ikintu bita ethique politique. Ethique politique na mavaleur individuel ni ibintu ngomba ngenderwa ko umuntu wese agomba kugenderako kugira ngo ibintu byose abikore birimo ethique. Aho ni giti ciyiwe. Hariho na la morale. Burya umunyepolitike ntari autorize gukora ikintu kitarimo morale. Urabona ibintu bavuga ngo bijyana ngo c'est anti morale, ngo ujya muntu yakoze ikintu kiri immoral. Ivyo bintu abanyepolitike bacu mbona umengo biragira kubesha umengo ni ibintu bisanzwe wabo. Oro mensonge, burya mensonge bani en politique. Ahubwo twovuga tuti igihugu ubishoboye wese naza afashe. Kumengo none n'ibintu byo kugundira nk'umwana w'umukunzi winda. No, igihugu ahubwo umuntu wese abishoboye akwije ivyo no kwitare critère naza afashe igihugu giteza imbere. Abantu nibumve yuko en politique il y a de l'éthique, il y a de la morale. Iyo rero abantu batara ibintu vya morale na ethique bitashizwe imbere en matière de gestion d'une nation, na usanga haca bibazo. Ibironda bivuga ndabirabisha kuva Uburundi bwikukira gushika uno munsi. Iyo ayo mavaleur ethique yabuze muri societe, haguma haba ibintu nabwo batisubiriza. Nivyo biguma biba, nivyo biguma biba. Aho usanga umengo turi dara jungle, ura roi de plus fort gouverne prime. Ibyo navyo bivuze ngo bifashe Uburundi. Ivyo rero ni ibintu nibaza yuko tugomba kugira ko navuze ko dufise amadokima, mugabo ayo madokima kubera ibiri mu madokima ni majambo tuvuga bitari couronné par ces éléments éthiques et moraux, ni bimubona twama mu izinguzingu. Nagira rero mvuga ibintu nka 5 6 canke indwi mbona ko ari menace ikomeye cyane ku bintu bya cohesion, mugabo kandi bishobora gutorega umuti facilement. Ivyo bintu birahambaye. Ikintu ca mbere mbona gikwiye gutorega umuti nk'ibi bintu byo gutsimbataza umwe bw'abarundi, ni ikintu kijanye no gutanga ijambo nuko abantu bavuga icyo bafise ku mutima. Niho n'abantu batwara bamenya mu by'ukuri bibazo biba bihari. Mugabo umuntu mubuje kuvuga pourtant ivyo bintu ugiye kuraba mu izo shingiro, ukaraba mu masezerano Uburundi bwashize gw'ikumu, no kuvuga la charte universelle des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ivyo byose birimwo birerekana nk'ubico bitaro droit de manifester. Mu Burundi uvuze ko manifesta kwita umugo umunsi pourtant biri mu itegeko, biri mu itegeko. Mugabo ivyo oya abategetsi babatwara no munsi barashobora kwibaza kumengo ni ibintu bisanzwe, mugabo bibona iyo habaye ingorane. Babibona iyo habaye ingorane. Nico gituma jewe mvuga nti abantu ico kintu cya liberation de la parole ni kintu gihambaye gose. Ikigira kabiri ni kintu kijanye no kugwiza umwimbo. Iwacu mwishiramwo rikome twe tuvuga tuti abasangiye ubusa bitana ibisuma, mu ndarara inzara hakazinduka inzigo. Abantu bumve yuko umwimbo utadugijwe bidakunda kwigihugu gishobora
gutera imbere na gatoya. Ivyo rero navyo birafise inzira bicamwo, birafise n'ingene bikorwa. Iyo bidakozwe mu buryo bwiza hari ibintu bigora. Nk'ubu turavye ingene turiko turakora n'ingene turiko turagira, biraboneka neza yuko umwimbu mu vy'ukuri bijya bitabona vuze byose bishika kuri 4 nibidufasha gushikana kuronka umwimbu. Mugabo hari ikindi kigira 3 kica kiza kubloka cyane ibi bintu byo kuduhiza umwimbu. Eraba abantu ntibagikora. Mugende ruguru, mugende no ngaha, benshi abo muri leta bibiri mu rudanazwa nka bose bari mu affaire, none bazogira umwanya ryari wo kwiyumvira ivy'igihugu. Ivya production ngabo bica bigora. Ico ni cyambere. Kigira kabiri ni ikintu kijanye n'abantu ba ruguru canke no mu gisagara, usanga ububare bwugururwa ku murango. None abantu birirwa mu kabare, bakubwira batutagiye mu kabare amastress yotumara, dufise ibibazo byinshi. Mugabo abantu bakibagira yuko mu ndaharani nzara hakazinduka inzigo. Ivyo bintu rero ni kibazo gikomeye, ni menace ku kintu cy'ubumwe bw'abarundi. Ikigira 3 ku ibintu byo kuduza umwimbu ni kibazo kijanye mu vy'ukuri nuko tutagira ico no kwita modele economique. Nk'ubu baravuze ngo burimyi ngo inzahabu niyo twashize imbere. Mugabo waza kuraba ico kintu cy'uburimyi turacarimisha isuka. None urimisha isuka, wewe urimisha isuka cyo vuga ngo bagize modele economique y'uburimyi bigenze gute? Ukirima uko warima avant independance. Ivyo ntibishoboka. C'est pas possible. Uburi kurabesha kandi je birangora gutahura ivyo bintu ngene uvuga ngo wahaye hanyuma imbuto ntiziboneke ku gihe, ifumbire ntiboneke ku gihe, ibintu byose ugacusangana urudubi. Umwimbu waboneka ugacubora kwera utakingiwe, none gayema. Mwe mwumva ivyo bintu abantu bacu bari imbere yacu. Mwe mwumva ko ivyo bintu ari ibintu by'ibibazo bikwiye gutoreka umuti. Uburimyi rero burashobora kudufasha. Mugabo buzodufasha ibihugu byose muzorabe, ibihugu byateye imbere usanga ari 5% 10% maximum 20% ari bo barima. Mugabo baca bagaburira bose kandi bagaca bashora no hanze no musesekara. Mugabo twebwe hari hafi 90%. Iyo ni menace ikomeye cyane kutagwiza umwimbu, ni menace ya 3. Menace ya 4 ikomeye cyane nayone nuko kuntu mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bari hanze b'impunzi. Iyo ni menace à la cohésion, ni ikintu gikomeye cyane kibuza abantu gutera imbere hanyuma kandi no kunywana bikwiye. Ntushobora kuba ufise impunzi zirenga 200 kuva Burundi bwikukira twamana impunzi hanyuma ico kintu ntukibone ko ari kibazo c'igihugu, wowe ugacuvuga ngo amahoro yose ni ngo nijya nawe, uburi kurabesha abantu. None twese bona hari umwana arimo ngaho, ntitubona ibiba nibitaba hariya. Nta gihugu na kimwe gifise impunzi zirenga 10,000 hanze, naho byo ari 5,000. Twebwe urumva turi ku 200. Ushobora kuvuga ngo urashobora kugira amahoro arama mu gihugu ntibikunda. Icaka 5 ni ibintu byo kudasangira ivy'igihugu. Navuze iyo umwe mumaze kuduguzwa mu bisanzwe haca haba ico bita equité sociale, equité économique. Ivyo mwashaka muri vision ni nkingi ya 3. Ico bita equité ni nkingi ya 3. Inkingi ya mbere ni production, kuduza ubutunzi. Inkingi ya mbere ni urumva twabari washizemo n'ijya nkingi no mw'ijya vision. Inkingi ya mbere ni donc ni gouvernance, lutte contre la corruption etc. Ya kabiri ni kuduza ubutunzi. Inkingi ya 3 ni equité. Ikintu cya 5 rero kijanye na equité, gusangira ivy'igihugu. Birumvikana umuntu yagiye mu ishamba kamara imyaka 10 n'ibintu vyumvikana vyo ko aba yararushe. Mugabo abariko agwanira ico nita ini bonne cause. Mwana umwe atazi ibintu byabaye mu gihugu cacu, nabivuze ndabitangurira ko intwaro zahahora
zararenganya abantu, ikaba ari intwaro y'umuryango, ikaba ari intwaro y'intara, mbere je numva ko yari y'umuryango biravye neza ivyabo nivyo vyari bihari. Mugabo iyo rero ugize Imana ikaguti ukagwanira urugamba hanyuma ukagera hejuru, nuco uvuga nk'umwana, nuco uvuga nk'umuntu avuga ati c'est moi ou rien. No, oya, ucuba umuntu arabira bose n'abo bantu wita basi. Nico rero nariko ndavuga ethique politique, la morale en politique. Ibi rero ayo masoroga je nizera yuko kuri muri CNDD-FDD yakuramwo, bagakuramwo iryo jambo baracaratuvunye. Ndibuka narigeze kubibaza umukuru w'igihugu turi mu Bubiligi muri 2022, ndamubwira nyakubahwa president, hariho hamasoroga tajana n'ibi bintu mwe muri ko muravuga. Ntushobora kuvuga ngo ntukora ko njaho ngo caratuvunye, ngo bivuge ngo abantu babigire ikintu cy'intu ngo uvuge ko dushobora gute, ntibikunda, c'est pas possible. Hariho une partie de la population bacha baba frustre, abandi nabo bagaca bumva ko bamwe bakumva ko bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye. Murumviye nunze mu gihugu rero aho usanga bamwe umengo bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye, ingaruka mbi zavyo ntabwo bushoboka. Muravyumva ko ngaho ntabwo bushoboka, ntibikunda. Tubatwe turahendana, tuvugane rero ukuri kugira ngo murazi ko nahereye ku kintu bita la libération de la parole. Iyo dans une société donnée, la libération de la parole n'est pas donnée, la finalité yavyo ibintu birashwanyuka. Narababwiye mbere abantu baritwengera, mbona abantu besho kuma bicisha ku ntuze, ndababwira ni bane bamana mama mumere magabi ibintu byuko abantu batwara bagiye kudandaza, bagiye mu rudandazwa ugasanga abasoda, abagenero, abapolisi, ugaca usanga bahari n'abategetsi bavyangoye ngo ni udandaza ni mudandaza. Ibi muzoraba ivyo bizotwegera. Natanze akaronga ikongo ntanga akaronga mu Rwanda mu myaka yaheze, ingene abantu bariko baragwana baca biruka kubera iki? Araraba mbega amakamyo yanje, ibi amamagazini yanje mitamwiki, agaca yiruka. Ibi bintu rero jewe mvuga nti nibafata ingingo yuko ivyo bintu byo kudandaza byo bo bivamo. Ikintu kigira gatandatu ndibaza, ikintu kigira gatandatu kiri ari menace ku bintu bijanye na cohesion na l'unité, ni kintu kijanye nico no kwitereza injustice, akarenganyo. Akarenganyo ni kintu kibe muri societe, aho usanga mu gutanga akazi umuntu aba ari mu mugambwe, abari hariya mugabo ntibarabe kintu ashoboye. Ikintu mu butungane ugaca usanga umuntu atunganiza ko yatanze amafaranga, umworo urumva acabura ikibanza, umuntu bagafungwa, amaprizo ugaca usanga aruzuye, mugabo ugaca usanga ivyo bintu biragoye. Iyo ni menace ikomeye cyane, ibintu bita injustice y'uburyo bwose avyara ingaruka mbi muri societe. Menace yindwi ari unité nationale, ni menace ijanye nuko abantu badakora. Imvuro zituma abantu badakora ni nyinshi, mugabo reka mvuge nka zitatu canke zine. Imvo ya mbere, abantu ntibabashira ku gihe, ntibabashira ku kivi ababijejwe. None ndabaha akarorero, usanga abagabo ku mabarabara muzogende murabe, usanga abantu bibereye ku mabarabara, ku marigara, hari abantu sisahizi bamaze gutangura kuborego. Mugabo babaje bakubwira baterega ibintu turimo stress iratumara tutanyoye n'ivyo ukunda ko tugira. Ugaje usanga rero bamaze kuba chronique, ibintu by'amabicupa. Mbe muri buko mushikiranganje yeze kuvuga yuko atamuntu azosanga mu manuze mu restaurant niki, hanyuma je nasanze ivyo bintu byaranse ntibyakunze. Mugabo nivyo cyo gufata ingingo urumutegetsi urumutware urumusuku, iyo ngingo ntije mu ngiro navyo n'umurumva ko ivyo bintu ari kibazo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri kijanye nico nyene cyuko abantu badakora,
urumva ari muri leta benshi bibereye mu rudandazwa, urumva nabone ntibakora ko bakora ivyabo benshi babereye muri affaire zabo, bigaca urumva bigaca bica kutwe bene gihugu natwe ntidukora, abo dukoresheje urumva biri mu affaire yabo. Bamba barenda bivuge navuze ikintu cyambere liberation de la parole kugira ngo ubumwe bushobore gutsimbatana, byense mu rupfasoni udatukanye ko gutukana si byiza no kuvuga nabi si byiza. Nico gituma nibaza yuko meme na nico bita discours de la haine na yone ari kiri mu bintu bituma igihugu kitamera neza, ni ukuvuga amajambo y'inzankano yiki navyo ndabona ko bigwiriye. Mugabo twe tuvuga tuti abantu nibaje ku kivi par tous les moyens. Ica gatatu rero kwiki ni kintu c'imishahara. Urumva murabizi ko navuze kare bavuga yuko ngo leta ivuga kwiguhemba kahita guhemba no gaco uyihinda kuyikorera. Nagira ndababwire akantu umuyobozi naganiriye nawe nibaza ko ari hirya yejo, umuyobozi akomeye ntukura ndavuga izina ngaha, arambwira ati jewe ndi umuyobozi urabona ko ndi umuntu akomeye ngaha, umuntu asanze mu biro arabona ko ndi ikintu cy'igihangaye kwere, ati mugane ndakubwira ngo nkuri 410. Ati rero numva 410 jewe n'ibyo 410 ndihinze 400. Ati mvire 400, ati gerageza wiyumvire iyo nzahiri, ati ntaho ndakubarira, ati mugagerageza wiyumvire iyo nzahiri. Ati rero twebwe naho ndi muri CNDD-FDD, ati twebwe turabona ko ibibazo nyamukuru tugira tubivuga bihanze igihugu. Ati rero nukuri leta idatoye umuti w'ikibazo cy'imishahara, ati bizogora gose ko dushobora gutera imbere ngo dushikire ijambo no kazoza. Ati nje gituma haguma habi biturire, nje gituma haguma habaye ibibazo, ati biragoye. Ivyo rero kugira ngo bishoboke namucenda mubwira nti rero ntibujya ntibiragoye cyane kuko leta nishobora kuduza imishahara ubutunzi buri uko buri no munsi ntibikunda. Abizi by'ubutunzi barabizi ikintu bita inflation, ikintu bita la dévaluation, ikintu bita la dépréciation na materme en économie akoreshwa cyane mu bagize économie politique cyane n'abandi. Ivyo rero ni ibintu vyerekana cyane yuko ama agrega économique yose cyangwa ibipimo by'ubutunzi mu Burundi byose biri woruje, ni ibintu biboneka tuze tubona. Ivyo rero bica bituma hadashobora kuduza umushahara ngo bikunde, ntibikunda ko umushahara uduga kubera ico kibazo meje kubabwira. Muranumva umukuru w'ivuga ngo tuvuze leta, hariho leta au sens large na leta au sens figuré. Aha niko ndavuga leta au sens figuré, abi guverinema niyo itanga intumbero ingene ibintu byose bigenda, mugabo nibabanza batuve mu rudandazwa kugira ngo bashira abantu ku kivi. Bizogora rero ko dushobora gutsimbataza umwe bw'abarundi hariho ubukene butagira uko bungana, abantu bavuga ngo baja gukora badahembwa, ntibikunda. Ikintu kigirindwi kijanye na menace ari unité nationale, ni ikintu kijanye no kudahibiba ikibanza abantu bize. Iki gihugu hari ingorane do dénigrer les intellectuels. Iki gihugu kirafise ingorane zo kutumva ko umuntu yagiye mu ishuri afise cyarusha abandi. Nivyo simvuze yuko n'abatize badashobora kugira ico bafasha, barafasha. Muri Etats-Unis hariho kandi ndi mwabo, hari abo bita aba autodidact biyigisha akiga kandi akagira. Uwa mbere ni Ibrahim Lincoln, yari yigishije ariga arashika no kuri niva b'umwavoka, aratwara n'igihugu ca Etats-Unis. Ariko kandi ari mu president ba mbere bashoboye kumarika amateka y'igihugu, arerekana ko bishoboka, arashiraho ibintu bikomeye. Sinibuka neza kumengo niwe yagize meme na abolition. Rero abantu batwara hari gihe uza wumva ngo baragowe, je ne sais pas, ibintu nk'ivyo ntibisigura yuko waragowe ucurundira kwikumakumira ko vyose eka, ahubwo ndavuze ntibaragenda bigire kuri Abraham Lincoln ivyo yakoze, kandi nakubwiye ko we yigishije kuva akiri umwana akiri muto, ateba
aragira nico gituma burya muri Etats Unis muzogene murabe burya barafise des universités zitanga amadoktora y'abantu bagize ico bamaze muri societe, ico bamaze mu gihugu ivyo bakoze kandi batigeze bagira crisis normale universitaire. Muzogene mubaze muri Etats Unis. Mugabo twebwe umuntu bamwevariwa pare ibintu d'une manière partisane. Et pourtant Etats Unis muzogene murabe uno munsi c'est la première puissance au niveau mondial yerekana ko ibintu byose bishoboka. Murabona yuko icyo bashatse ku isi arico kiba. Ivyo rero nibaza yuko kugusuma modele nziza nta kibazo na kimwe birimo. Kusuma modele nziza nta kibazo na kimwe kirimo. Rero ibi bintu by'abantu bize bagomba guhabwa ikibanza. Ibi rero bica bijana n'ikindi kigira kabiri kuko icyo kintu cindwi ikintu kijanye n'abantu bize baguma bagenda. Eheraba abametse abaganga, eheraba abarimu n'abandi. Ivyo bintu ni menace ikomeye. D'abord au développement et partant à la cohésion. None leta iri kwikora iki kwibi bibazo ko mbona umengo nagacerere. Izi menace rero zose mvuze n'izindi ntavuze ko ni nyinshi, ni ibintu mbona yuko mu by'ukuri bigomba kwicarirwa kugira ngo dutsimbataze ubumwe bw'abantu. Nyamba twipfuza yuko Uburundi bushobora kuba un pays paisible kandi birashoboka. Kugira ngaruke ku muntu yitwa Bagaza. Nkuru nziza yaramuvuze aramutanga ko reference kandi ni vyiza. Ndayishimiye president actuel aramutanga ko reference n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mwaruvuzwe mutanze ko reference. Mugabo rero ikintu jewe ntemeranya nabo ni kimwe. Baza bidoga. Mwarumvise umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga yaciye atanga akarorero k'abantu bo muri leta yazanye umugambi w'amavoka hanyuma atanga akaravuga ati kuri Bagaza ati mugabo jewe ati 6 mois imyaka 2 none administration nibo inama nshinga amateka nibo bakuru bashatse bashiraho bagombye. None ivyo bintu kweri mwumva ari ibintu vyumvikana yuko umuntu ntuwaza kwidoga none yidoze rufitira kidoga ubundi muntu nciye hari akidoga et finalement bica bigenda gute? Tweto mu bisanzwe umuntu atwara tumukeneye kwinyishu. Turumvikana umuntu atwara tumukeneye kwinyishu. Bitumukeneye kwaza tubwira ngo nakayakoze nabi. Mukure uza nundi abikora. C'est clair. Mukure muza nundi abikora. Reka ngaruke ku bintu nka 5-6 vya Bagaza. Bagaza baramutanze ko reference ni byiza ko Bagaza natwe tumutanga ko reference. Bagaza igihe ciwe yabanje gufata ingingo ya mbere yo gukura ubugerego. Simvuze ko ibintu bya kuri Bagaza byose byera. Murabizi ko hari ntwaro ishimikiye ku muryango bakurana mugabo bageze amakuze mugabo barakora wari umuryango. Hanyuma kandi hari n'ikibazo c'intara n'ubwoko n'ibindi byaraboneka bye ntivyigeze bivaho mu by'ukuri kuko ni nayo mvo yatumye ibintu byose vyononekara. Urumva mugabo rero jewe nagira ndababwire yuko ibintu Bagaza yakoze cyane mu by'ubutunzi ari ibintu byo gufatira ko mu by'ukuri. Murumva ibi bintu byo gufatira ko Bagaza yakoze ubwa mbere nico kintu ni ibintu bijanye no gushira abantu ku kivi. Bagaza yarashize abantu ku kivi cyane ku buryo atamasaha y'akazi akabara nakamwe kabakuguruye. None ivyo bintu habuze kugira ngo abatwara no munsi babikore. Barabivuga ntanumwe abikurikiza. Uri buko umushikiranganje ari umuntu mu gihugu yigeze kuvuga mugabo byarase ko ivyo bintu bikorwa. None habuze iki? Abantu babashire ku kivi bakore. Navuze ko abantu usanga baborewe mu gatondo ukamengo nibisanzwe. Ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri Bagaza yakoze. Yarabujije abantu ko baja mu rudandazo. Umufonctionnaire wa leta, umuganga,
soda, umupolisi, abamagistra, abaho cadre de l'etat bose cyarazira yuko abo bantu baja mu rudandazo. C'était interdit. Hariho n'ikindi cyari cyarabaye. Buya cyarazira ko mu magistra yicarana n'umudandaza mu kabari. Cyarazira. Mugabo buya nishushushe muragenda murabe. Simvuze ngo nibicarane mugabo hagomba kuba ivyo no kwita amanorme kugira ngo service public yitwa service public nyene. Ikindi kintu kigira gatatu Bagaza yakoze gihambaye ni ikintu kijanye no gushira imbere abantu baciye ubwenge. Bagaza muzobazi afise yagize umugambi yaca arondera umurundi suivare critère uyo muntu atahari yaca arondera umudagi akarondera umushinwa akarondera umurusiya akarondera yamukura hari hose wico bapfana yari resulta. None ivyo habuziki mu Burundi guvyo bintu bibi habuziki twebwe urabona nabo twiko dufise uno munsi baguma bigira kandi muri CDFT baragendaga izinzi mwari mubizi mugende muri imiryango yabo benshi bose nta nibaki bari ngaha buye. Hanyuma tugira ikosa rikomeye aba diaspora dufata ko mengo nabasi b'igihugu bose sinzi ko ivyo mwabibonye burya bijye byo gushira muri constitution yuko ata muntu afise double nationalité azokwagisida ku bintu by'igihugu hejuru byavuye ku kuntu babonye abantu baciye ubwenge bababwe bati ibintu bishoboka bigaca bijyana rero n'iki kintu navuze cyo kudenigra cyo kudaha ikibanza abantu bagiye mu ishuri. Ibyo navyo ni ingorane ikomeye navyone. Ikindi kintu Bagaza yakoze cyanyuma mwashabwira ngo kuko ni byinshi nitwo biheza. Ikindi kintu Bagaza yakoze gihambaye cyatumye ubutunzi buduga yarazanye ibyo twise amashira hamwe aba ayabigenga canka ya leta acarashiraho n'ikintu bise ama projet araregionaliza arafata ibintu vyimburwa muri regie canke iriya baragira niyo havutse ibintu by'ama SRDI nibindi rero jewe novuga yuko Bagaza c'est un modèle en matière économique mugabo murabona neza kubera ibintu byagiye biraba by'intambara ibintu byose yakoze byinshi urabona ko byasambutse n'ubwo bisambuka amasosiyete menshi yarugaye. Mwebwe muribuka ya masosiyete nka Reteri di Burundi, muribuka amasosiyete nka Siruko, muribuka amasosiyete nka Verundi, hariho n'izindi nyinshi cyane ziba privé public. Hariho n'aba privé ndibuka nka societe yitwa Dimac yakora ama PVC n'izindi societe nyinshi zabayeho. Hariho n'iyitwa Fabri Plastique mbega nawe nikibaho ika zakora ibintu by'amasashe n'ibintu. Ivyo bintu byose amwe na yaba privé ayandi na ya leta nizitugaye zisa niziri mu bitaro sizibona ko ziri kumfira. Ivyo bintu rero tubona ko mengo ni ibintu bisanzwe tituno sibisanzwe yemwe sibisanzwe ditu. Tugomba rero kwiyumvirira hamwe ivyo bintu byose bituma haba menace y'ubumwe bw'abarundi tukavyiyamiriza kure. Ivyo rero bishoboka n'umuntu agenda bisubiremo burya bajya abantu bari imbere yacu badutwara bajya n'abakozi bacu. Nico gituma navuhereye ku cyambere ca libération de la parole n'abakozi bacu bajya rero icyo ukora kiza kubabwira nabi mugabo kubabwira ukuri gushobora gutuma igihugu gishobora gutora mitende birashobora gufasha. Mugabo ntituze turabeshana ngo turiko turatera imbere turiko turavansa ariko tutariko tuvuga ibintu bijanye n'ukuri. Ivyo naco beza ngo bidufasha. Rero jewe novuga yuko la cohesion irashoboka, ubumwe burashoboka mu Burundi. Hanyuma kandi ngenda babwire burya mu bantu bato twebwe bato burya nta kibazo dufise. Muzogende murabe
ivyo bintu ubibonera mu manza ziba muri societe aba mariage aba ingene abarundi bafashanya niki urabona ko ubumwe hagati y'abarundi atakibazo abantu batwononye n'abanyepolitike aba yemwe abanyepolitike nibo bankwezi z'amarere turasabye mu byo bakora bo mwashiremwo ico kintu ca ethique politique na la morale ivyo bintu cyane mu majambo bavuga navuze ibintu bya discours do hene mugende mwumvirize mu biganiro biba isiela siri turabona ubu uya romonde actuel atandukanye na monde ya kera turi dans un monde numérique actuellement umuna umubuza kuri libérer la parole arayilibera par une voix ou par une autre uramubuza ko avuga aciye dandekano mugabo bakibagira ko shobora kuja kuri YouTube bakakurikirana n'abantu bihumba amajana 5 miliyoni 3 bakavyibagira urumva abantu rero nibagire un canal officiel de communication hanyuma dufashanye twese kugira ngo igihugu twese nta muntu numwe akunda igihugu usumba nega zo kubesha jere manda bibona ntuzenya buyo yagitwara yavuga ngo yita bari mwishamba ngo nabasi b'igihugu n'abantu biwe ni muvyibuka wabo bansi b'igihugu je no sais pas quoi ikiki mugaba kibagira yuko intwaro zabo za kera nabo zirirwa zirabahonyanga zikagira amakosa atagira kwangana baravyibagira mugabo gaca biyita kubera bafise ubutegetsi nshatse kwiva ku batwara no munsi nibaje ngaho ngo berekane ko umengo ni bakuri gusumba abandi oya nta muntu numwe ari mu gihugu ngaha atifuza ko igihugu cogira amahoro nta numwe umwese muri hano n'umurundi hariya nyarucari hariya aya yipfuza ko igihugu arimo cogira amahoro agakora ibintu byose kugira amahoro suko ufise ni place de pouvoir uca wumva ko umengo uko igihugu gusumvya abandi oya mugira ngo umenye aho tugeze genda ngaha kwibarabara ugende n'imodoka ugende n'amaguru ni ucubona neza abantu bitwa ko bari imbere y'abandi bameze urabona baragize passage piéton muragize muraba nta muntu numwe yiswe umukuru n'ikibazo gikomeye arakugonga ukagiramo ajye mu passage piéton ni ucubonera a quel niveau ibi bintu by'ubumwe ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umwina ntibikunda ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umunoho ahantu abantu bafise inda ndende ntibishoboka ubumwe ntibukunda ubumwe bushoboka aho umwe yishira mu kibanza c'uwundi n'ubumwe bukunda ivyo rero abantu bagomba kubifasha no kuja imbere yavyo ni abatware nibo bagomba kuja imbere y'abandi bakumva yuko umutwara ashitse imbere ya passage piéton arindira no ku mirongo nibatonda hari abantu bashobora ko batotonda kubera ari umukuru no ikibagiwe cyo no kubahiriza umwanya nta mukuru abakuru umenga bababujijwe kubahiriza umwanya la question du temps dans ce pays ntibaho aratuma ko inama n'umushikiranganje agacirwa amasaha 3 urumva turi muri kijana cya kangahe umushikiranganje agacirwa amasaha 3 kandi hasaba imbabazi abantu ukabego ni ibintu bisanzwe ndamushimira president kweri kwico kintu basha niwe muntu we president mu turi mu Kayanza ku munsi mukuru wa diaspora il y a 2 ans yamaze iminota 25 mu modoka arindiriye abantu mu modoka yakimyeje mu modoka arindiriye abantu ko bashika umuntu agacegwa iminota amasaha 2 ari umushikiranganje agaca yumva yuko atoshobora kuvuga basha hari abashikiranganje bamaze kubitugira nka 3 4 5 je ndabibona aba bantu barose amabanga bayakwiye babazana mu bintu batazi ivyo baje bane ba mama ibi bintu ni ibintu bihambaye cyane umuntu agiye imbere y'abandi amenya ko agiye kwikorera umuzigo n'ibibazo by'abene gihugu niko bimeze ibi bintu rero nibumve yuko tudashobora gukomeza ubumwe ivyo bintu bituma umwe bukomera bitabanje gushigwa genda byita le préalable de la cohésion le préalable de la cohésion donc ibintu ngombwa fatika ko byose byo kugira ngo ubumwe bushoboke nivyo byose meje kuvuga bishika kundwi nivyo bagaza yashoboye gufatirako burya ivyo gihugu gendera kuno munyamamona tugihema ivyo bintu byose birimo Gervendera ko buca ne yarabivuze ngo ibintu bagaza ngo ibintu vyiwe yakubibaze ngo byari bikomeye ngo mugabo we ngo ntibiramba ngo cyane ntibari bwige ngene baryisima mugabo utwara il faut des décisions
nababwiye ko ibintu by'iterambere ata demokarasi oya urakora canke ntukora erega ni nkinda inda urarya canke urapfa niko bimeze urarya canke urapfa n'ibindi rero nibituvuga by'iterambere urakora canke urakena ni bibiri uhitamo gukena canke uhitamwo gukora ivyo mugabo navuze abadushira ku kivi ni leta n'abadutwara nibarya abantu bavuga ko bakunda igihugu mu gukunda igihugu n'ugikunda n'umuntu wanu wikunda kubera ugitwara n'ugikunda kubera kuracamura ko ivyo gikurako oya ugikunda kubera uri kurakora ibituma igihugu kiba amahoro nk'umuntu n'amarakoro none nk'umuntu ashobora gusigura muri 2026 igihugu kitagira amatara kwibarabara amatara beferuje igihugu kitagira amakamera de surveillance ibintu byanuze en 2026 kweli igihugu kitagira maradar kwibarabara ndege nico cyonyine muri Afrika cyewe ndagenda kweli nico cyonyine ntari na hamwe dusubwe na Kongo kwera ha yama mu ntambara mu bihugu birimo abo twita gangster king makers murabaza neza ingene ico bihugu bimeze usanga n'abari mu nzego z'igihugu bagira ingorane wumvise rero umushikiranganje cyangwa umuhuza w'abarundi mugabe iki cyantangaje nko kumuhuza yavuze ko ari mu butungane ubwo butungane yarabutwaye imyaka myinshi kwira hanyuma ko hari inzego nyinshi mu gihugu abo bantu baba barabibwiwe cyo rero ico bimpa bica image bica bimpa ivyo bintu bimpa image yuko hariho ibibazo profonde de gouvernance et de leadership je nivyo ncambona kandi rero navuze burya ku bibazo vya mbere bikomeye mu kino gihugu dufise bindi vya menace à l'unité à la cohésion ni bibazo vya leadership solide na la mise en avant des valeurs sociétales bimwe nze y'amavaleur ariko ndita des valeurs morales ivyo rero yo muri société kanaka bitashizwe imbere ngo habe ico no kwita ethique politique usanga umuntu ashira imbere amavaleur zo kutabesha valeur z'ibikorwa valeur zo kwiyumvira neza y'abenshi valeur de solidarité valeur de la protection de la chose publique ayo valeur yadashizwe imbere muri société bica bigorana ivyo rero nuko vyumva yuko ico oya ari kibazo rero mu guhereza kuri ikibazo cawe je novuga nti c'est un indicateur yerekana yuko mu gihugu muri société hari bibazo nk'ubu uya nakubanda kwa karorero nagira ndagwa karo gasanzwe turafise n'amashinga amateka n'imaza nkinguza amateka none wowe ushobora gusigura ingene ubona haciye umwanya unganiki ujya mushikiranganje avugiye bijya bintu mu n'amashinga amateka mwarumvise ko hari umugwi waragiyeho washinzwe wagiye kugira amatoza kuri ibyo bintu yaravuze amazu yubatswe umengo ajya amazu y'amakomine ajya amazu y'amazone yatwaye amamiliyoni n'amamiliyaridi yubatswe bidashe mu mategeko mu bisanzwe bagiye bashinga amateka n'abakenguza amateka baba baciye batubwira bati désormais mu ndwi zibiri zitatu tuzatubwiye abarundi ibintu ngene vyagenze none mugabo nk'usanga nyamba vyaciye mu mugambi kugira ngo baronka ivyo bintu wibaza ko vyoca babigenza gute eka mugabo none ko bose vyabaye akamizwe n'ingoma nta numwe akuramwo n'ururimi ivyo rero ni ikibazo gikomeye iyo ni indicateur ya mbere kwereka yuko ikindi naco mwarumvise ibintu vya nagesa mwarumvise ibintu vya mbarisiyapi mwarumvise ibintu vya fomi yo urazi ko na Gervain Rakobuca urazi ko yavuze kuri bijya bintu bijanye n'ifumbire yarabivuze ko mugabo none muri habaye iki voilà l'indicateur yerekana yuko burya mu bisanzwe dufise ikibazo gikomeye en matière de gouvernance en matière de leadership et en matière de mise en avant des valeurs sociétales et républicaines ivyo rero ikibazo rero cy'umunsi mukuru w'ubumwe cenda gishira mu minsi mikuru myinshi ihari mu kino gihugu je nibaza ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gifise iminsi mikuru myinshi kwisi ndagira ama statistique mugabo tukivuze turasavye azogira umuntu atugirira icigwa
ku minsi mikuru iba muri Singapore, igihugu ca mbere gifise passport ntamwe gitaja ku isi karataviza babasavye, n'igihugu ca mbere usanga ugira ngo uronke visa y'ibihugu bifite ko bikomeye ari castet. Urabe iminsi mikuru tugira ivyo bintu babiturabire, batugirire hagira umuntu atugirira ishigo. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri, kwiki kintu muvuze uti mbega umunsi mukuru w'ubumwe urakenewe. Jewe nakubwiye ko abarundi duhenda nakaya turi hypocrite, ntituvugana ukuri. Ibikomeza ubumwe si umunsi mukuru, oya. Nuko ndabaye akarorero barabusinye mu myaka 2 itarahera ca turaryana abantu banzego zira, kandi ugiye kubiraba neza nitwava tuvuga yuko bari abantu bitwa ko bazanye ivyo bintu by'ubumwe badafise uruhara mwihungabana ry'ibibazo byari byabaye mu 1993. Oya ntitwobi ntavyo n'amatoza nagize mugabo biravugwa sinzi ko byari byo nkatari byo. None nimwumva burya ko ivyo bintu by'iminsi mikuru ivyo bintu by'ibintu bija mu bitabo vyonyene bitaja mu ngiro ari guhendana. Bijye bija bica bisana vya bindi umuntu yari umusuku ku baromani yitwa Epictete w'umufilozofe, niwe yavuze ati umuntu arashobora kuja ngaha akavuga neza ibintu bijanye n'ama principe ya filozofi, akagira articulation neza ibintu bijanye n'ama principe ya filozofi, atari kudashize mu ngiro ama principe ya filozofi uburiko urihenda wewe nyene. Na rero je mvuga nti ibi bintu biragoye aho duhuriza hagati y'abarundi bato ubumwe burahari vraiment. Ivyo utabibona je sindimo. Hagati y'abantu bato ubumwe burahari. Abantu batugoye, aba bantu bari hejuru, abantu baratugoye cyane. Naye hagati y'abantu n'abandi birumvikana. None wewe wosigura gute ko ubumwe buhari hari ibihumbi amajana by'abantu barundi bari hanze? Narababajwe n'ijambo umuhuza w'abarundi yavuze, mumbabarire ndabivuge gutyo oye. Bamubajije sinzi umunyesha makuru yamubajije ikibazo, amubaza ati mbega abarundi bari mu mahanga, yaca avuga ngo nta murundi numwe ari mu mahanga ahari, ngo harabagiye ngo guca amafaranga. Iyo mvugo siyo. Burya baze baririnda ibintu bavuga bari mu bantu. Burya abantu si bijuju, les gens ne sont pas dupes s'il vous plaît. Ntushobora kuvuga urumva bica bimera bimwe bya Habyarimana. Muri ibuka Habyarimana ijambo yavuze bamubajije agitwara Rwanda, sinzi ko ari byo numvise babivuga, ababwira bati hari abanyarwanda bari hanze, mubona abanyarwanda boshobora gutaha cyangwa bagira ngo nyamba yavuze, sinibuka ijambo yavuze ngo ni ijambo ritari ryiza kwera ico gihe. Kandi sinibaza yuko sinzi ko namwe ndazi ko ari mamwe bamaze kuvyumva iryo jambo Habyarimana yavuze, abivuga ku banyarwanda bari hanze mu ico gihe. Nyamba yavuze ko Rwanda ari ruto, nyamba yavuze yuko atabari yo, sinibuka neza mugabo yavuze ibintu atamunwe yagize. Uyu muntu rero ibintu by'abantu bari mu nzego baja mu nzego bagaca biyumvira yuko ngo bari autorize kuvuga ibintu byo bashatse byose, hajya ivyo bintu n'ibintu ijambo uvuze ntirihera riragukurikira. Ikiba kibabaje n'abantu baravyaye, kuko hari abantu bahora barondera kwikura kwa amazina y'abavyeyi kubera inyifato abavyeyi baba baragize mu gihe cyabo. Rero ndabasavye ibi bintu by'amajambo atuma twavuze ibintu bya discours de haine, aya majambo atuma abandi bakomereka bakwiye kuyirinda, tukaraba ibintu bishobora gutuma bitwunga. Ibi byo byo kuvuga yuko abantu bari mu mahanga ari abantu bagiye kurobera ngo n'abapoliticiens ngo sinzi oya kweri. Ivyo bintu jewe narabimugayiye vraiment, kandi si byiza na gatoya. Eka si byiza na gato. Twese dukwiye kumva yuko dushobora gufashanya, tugira tukwiza imyaka 5 hafi kutopwite 2021, tugira tukwiza imyaka 3 tutagira igitoro. None nk'ubu vraiment nusaba yuko je nogira manifestation kugira igitoro ndakironka, no banyitse kose urabona imyaka 5. None ngaha abantu batwara bashobora kuja ngaho bakaririmba kwera ibintu bimeze neza. Nikihe kindi gihugu muri Afrika kitagira igitoro? Niki ndababajije nagira umbarira nikiye mwamuzi haravuze ngo nta nakimwe. None mumva ari normal, mumva ari normal. Iyo si menace ku bumwe bw'abarundi, iyo si menace kweli. Rero nibaze tuvugane en terme clair ibibazo by'igihugu.
tubironderera umuti. Nibishoboka yuko igihugu gishobora kuba none umva twashobora gutera imbere gute ntibikunda. Ndi mu bantu bakunda gutumirwa mu bintu by'ibiganiro, ibintu bita débat contradictoire ntibikibaho mu Burundi, kuko débat contradictoire iba hagati yande nande, iba hagati y'imigwi y'abantu badahuje ivyiyumviro mugo barondera ico bo kwita confrontation kugira ngo bahurize, ngo abantu baje baharire. Wumva ivyo bintu iyo demokarasi ishoboka gute? Ntibikunda. Ibibazo bihanze igihugu nibaza tubiganire tubivugane. Rero hari ibyo bakorerako mugari n'ibindi batemera gukorerako. Nahajewe mvugani ko ngira Imana ubu bakatwemera ko tuvuga, nibareke vraiment tuvuge dufashanye, nta kabi karimwo. Mugabe ico navuze ibintu bita discours do hene, ibintu by'injyane tubireke, nivyo nibaza. Reka ndababwire ahantu haba ubwoko scientifiquement harangwa n'ibintu bine. Ahantu bita amatribe, batabizi bavyandika, babizi nabo bazoba babizi mugo bavyumve, bumve ko mu Burundi mu bisanzwe ikintu bita ubwoko byabaye créé à toute pièce. Ni ibintu byabaye créé pare abantu bagomba bari bafise devise politique intérêt z'inyungu z'igihugu. Ahantu hari ubwoko ikintu cyambere kiharanga haba ibintu bita les tribus, les communautés. Bamwe baba hari abandi baba hariya. None mu Burundi woshobora kunyereka communauté y'abahuti yo baba n'abatutsi yo baba hariho nta iryo zorozyo ntizibaho. Nukuvuga baba bafise ahantu habo baba communauté. Ikigira kabiri kiharanga abo bantu bafise ururimi rwabo, ururimi rwabo ruri propre. Mu Buganda muzogende murabe hari bafise matribi, bafise baraza abanyankore, barafise abo baba Baganda, barafise regio zabo gutyo barafise n'abami babo. Donc bafise ururimi rwabo. Iyo ni intuze nyendikatere ya kabiri yerekana ahantu hari ikintu bita ubwoko. Ikigira gatatu cerekana ko ahantu hari ubwoko, iyo tribu bifise umuntu yihagarariye, ahwa umwami aganza abo bantu nzeye. Ikigira kane baba bafise ikintu bita culture, umuco wabo baranga. None hari umuco w'abahutu murabona, hari umuco w'abatutsi hamwe agiruke ku murabona. Hari ururimi rw'abahutu murabona, hari ururimi rw'abatutsi murumva. Ivyo bintu rero byazanywe n'aba bantu b'abanyepolitike batagira vision. Iyo utagira vision ibi aya n'amateori ari simple cyane murazogene muraba amateori y'umugabo yitwa Arthur Schopenhauer w'umufilozofe. Azokwereka aba politiciens b'imbunuza ataco bamaze ibyo bakoresha kugira ngo bagire. Mbabare nkoresha ijambo riremereye mugabo umuntu atuma abantu baryana kweri niwo mwita ngo nta rindi jambo atari imbunuza. Eka kweri mbabarire vraiment kuko uyo muntu afise ibintu bitara marignité, afise ibintu by'ubujanja agakoresha abantu kugira ngo yonone ibintu mu gihugu. Abo bantu rero baratwononeye, ntidukwiye kugira ibintu by'omoko mu Burundi. Hariho ivyo bita abo bitwa ngo nabahutu cyangwa bitwa ngo nabatutsi, bari bafise ibintu bibaranga mu bikorwa bakora. Mugabo au vrai sens du terme, donc aborora bafise inka nyinshi, mbe baruzi yuko nuwo bita ngo n'umuhutu afise inka nyinshi bamwita umutusi. Ivyo mwari mubizi? Umuntu afise inka nyinshi wewe witwa ngo n'umuhutu, hanyuma ibindi bikubera ivy'intara. Murazi yuko nk'abantu bishwe mu vya 72 muri noro mu noro. Urazi yuko abo muri mbabarire ni ibintu nabonye kuko twese byaradushikiye mu miryango yacu. Ata muntu yari umusoda apfa muntu uzenya apfa muri noro bose yitwa umuhutu. Ivyo ni mubizi none abari bahari cyangwa ababizi ntibabizi ko abantu bose bapfuye. None we wumva ivyo bintu haraho bifatiye abantu rero kuvugana ukuri, abantu bakumva yuko ibibazo dufise ari ibibazo vy'inda. Akora darushara bivuze neza iyi umuzeze inda. Umuntu mu bisanzwe w'umugabo cyangwa umuntu zashira imbere inda ntiyumvire neza yabenshi bica bigora. Iki rero mucumve ko ari kibazo gikomeye, ubumwe bwacu bwaratosekaye kubera iki kibazo mpeje kubabwira kijanye n'ivyo bintu byo kwikwegerako. Akora darushara byerekanye neza inkomoko y'ibibazo twagize mu Burundi n'umwina w'ubutegetsi no kurondera kwikumakumira kw'ivy'igihugu. None ivyo bintu byarahetse mwajodino ntibyaheze ivyo bintu. Ibi tuvuga rero erega iyi ni consultance gratuite abari kuri amamiliyari ko babwira. Mugatwe tubivuga kuri gusa n'amafaranga tubasaba.
none nk'umuntu avuga ngo nta mpunzi ziri hanze ngo abantu bari hanze n'abagiye kwishira amafaranga none wumva uyo harataniye nabo bantu bico gihe basinya amasezerano batayemeye abantu nk'abo bakwiye kuca babajana mu katabisha mu nzego zabo bakababwira ati ibyo bintu wavuze ntibishoboka genda byibuka sinzi ko muvyibuka mwebwe hari umugabo simvuga izina ryo ko ndazi ko mwese mu munsi yigeze kuvuga ku kintu kijanye na n'abantu ngo batabwa ngo banuze ngo bazobate mu nzuzi sinzi yaragiye ngaha mu Kabezi hanyuma aravuga ibintu ngo bazobate mu nzuzi ico gihe uyo muntu yari umuntu akomeye mu mugabo se baci bamukura muravyibuka uyo muntu yaravuze ibintu ku bantu bo bawupoza ngo bazobate ngo bazoribwe n'ingona nyamba niki ibintu nk'ivyo oye ngo abantu bazogira baci bamuhukura abantu rero bavuga ibintu bashatse bariko babwira abantu kandi bishobora gukwega gutosakaza ubumwe bw'abarundi abo bantu nico kimwe n'abandi bantu batera ubwoba abantu baba batwara sirame mishoze umuntu atwara ntare kuriyo kuza kuvuga dine n'importe quoi imbere y'abantu ijambo ryose avuga rishobora kwicisha nk'irikakiza nico gituma ari ibintu bihambaye ko twumvise ko inkomoko y'injyane ari umwina w'ubutegetsi n'ibiri ku butegetsi niyo bavuga ngo umwuko ubutegetsi n'umwuko umutsima n'ikiriko nibijya bayorako batwara urumva bashabarondera kubirya bonyene mugabo marereza masera verite iyo bamwe bagombye gufata ivy'igihugu bakabigira ivyabo bice bitera ingorane aha rero inyishu mwavuze ati inyishu nimwe mubona ari iyihe inyishu kuri ikibazo iroroshe cyane nibarondere ico no kwita une série de réflexion stratégique barahari nka bare wose n'abandi bagira une série y'abantu bari independent atari abanyamugambwe je nabonye umego kweri kwiyumvira barabe babujije none batabi babujije ubona tuba turi turagira ibibazo nk'ibi barondere bajye abantu bari independent babafashe kwiyumvira ukuntu ibintu bibazo bimwe two bitorera umuti ico bita think tank ivyo birabaho ku isi hose babafashe raisonnement bujya gutera imbere n'akanya gato isaba n'igihumbi oya none je nabonye umenga ama decision mesha fatirwa mu kintu bita conseil des sages muri CNDD-FDD hajya rero hoba abantu une série de réflexion iri independante ivyo vyumviro bakabijana jewe ndazi ko ibintu bishoboye ivyo bibazo tushobora kubitorera umuti tashaka kubitorera umuti mugabo kugira ngo ivyo bishoboke bidusaba yuko twemera de critique utemera de critique ntibikunda utemera ushaka abantu bose bavuga ivyo ushaka ntibikunda ivyo rero je ndabemera ko bishoboka mugabo nibashire hiyo serire haba bareka abantu bavuge kuko navyo birafasha inyisho burya ziva ngaho oya naye bajya abantu nimwumvise president wa kuvuga ngo bidogiteri batana kimwe bimugira nimwavyumvise none mwe mwumva ico kintu atari kibazo gikomeye ibibazo bikomeye ivyo bintu mugabo rero nukuraba neza burya nabone ubivuze gutyo abantu bazobigunda ko baguhanura ngo bavuge ikintu na rero je mvuga nti tugerageze vy'ukuri duha ikibanza abantu bize canke bafise ingabirano y'ubwenge kuko irigiyo n'ingabirano nayo nirabaho y'ubwenge abo bantu baha ikibanza mugabo umuntu kubera yarashe kubera je ne sais pas ukaca umva ko mengo nico kintu cyonyene gishobora kudetermina ko igihugu gishobora gutera imbere oya ntibishoboka oya burya umuntu wese uvuze ingoma navuze ingoma uvuze umuduri avuze umuduri uvuze ikembe avuze ikembe mugabo twe duhurize gutuma igihugu gitera imbere